urumva ni gushira imbere amahera amfate buri kindi cishe iki gihugu amahera yagiye hejuru y'ibintu byose n'umuntu arimo. Je narifise ikindi kibazo kijanye n'imico n'akaranga. Itegeko rikingira ibikorwa mvabwenge n'abanyabuhinga n'ubumenyi ririho. Ni izihe ngingo zitatu muzofata kugira umunyabuhinga n'ubumenyi umu artiste ashobore kubeshwaho n'ibikorwa mvabwenge vyiwe, donc umu artiste ashobora kubeshwaho na art yiwe. Ni izihe ngingo zitatu muzo? Icambere cyo no gusubiramo iryo bwirizwa ribagenga rigahinyanyurwa gushasha rigashigwamo yuko kizira kikazirizwa nk'aba usanga bafite ibyo bita droit d'auteur yifitiye igikorwa ciwe yarangwe yikoreye umuntu ntacitire cyangwa aje gitwara gikoreshemwo uko we abyifuza ataruhusha yaronse. Iyo ngingo ya mbere tuzoyifata kugira ngo abo bantu bubahirizwe muri ibyo muri uwo mwuga wabo. Umwuga wa kabiri burya mu mico kama hari ibintu byinshi, hari ibintu byinshi nk'ibigo byerekeye ibyo by'imico kama birahari mugabo burya uko byifashe byarahebwe, ibintu byinshi bijyanye n'imico kama byarahebwe, nta tuzi bikorwa ibyari byo ni ukuzogarukira rero ibyo bigo by'akaranga n'imico kama bikagarukirwa ni ukubanza rero kugira kwirabaho biri umuntu akaraba ingene bimeze ubu kuja kubirabaho biri hanyuma bikagarukirwa bigasabwa neza kuko bija mu bintu bishobora gutuma abantu banezerwa. Burya ibintu bija mu bintu binezeza abantu, hari abaririmbyi, hari abatambyi, hari abavuza imiziki. Iyo wahejeje akazi ukajijwa muri ivyo, hari amasinema, urumva ko unezerwa uruhutse mu mutwe. Cyo gituma rero ico gisata naco nyene gituma abantu banezerwa ntibagume mu ntuze gusa, ntibagume mu maganya, mu marira, mu gahinda, kwiririra, kwihebura, ntibagume iyo. Ico gisata ingingo zose zizofatwa kugira ngo gikomezwe. Abwo mfatiye ko kuri ako kantu muhereje ko muvuze ko ibigo ndangakaranga bigiye gukomezwa. Ngiye ngira ikibazo kijanye n'ibita Palais des Arts, kijya kigo ndangakaranga Palais des Arts. Yarahindutse sigaye ari ingoro yo gucururizamwo iberamwo ibintu by'ubudandaji n'intuzenya bitandukanye. Mwemo nari bisanzwe iyo bibane byo gucururizamwo byo pfuma sinibaza ko ari ibyo gusa, hari n'ibindi bigaye usanga bihakorerwa ariko ugasanga abategetsi ntacyo bibabwiye si bisanzwe nicyo gituma akijya kigo gusubizwa agateka kigasubira mbere kikaja mu bushikiranganji bw'imico kama umenge nkino barakuyeko ubu ntitumenye nyine tubivuga kuko hari tabikurikira neza kugira ngo cinjiza amahera bagiha urumva ni gushira imbere amahera amfate buri kindi cishe iki gihugu amahera yagiye hejuru y'ibintu byose n'umuntu arimo. Aho rero abantu bakura amahera biranezera. Kijya gitezo gusubizwa agateka kacu kikaba ikigo abantu mwe nabo bakora bimwe by'imico kama baza bahuriho bagahiganwa bakagira gute bakigishwa kigakomera. Burya hari ibintu dufata minenegwe mu gihugu nk'ibyo by'imico kama burya tubifata minenegwe. Ibi by'imico kama tuvuga ngo nibyo yani n'ababita ukundi ababikora uravyumva, hari abafata ukundi bakabita ukundi. Hajya igihugu kitubake ku mico kama kuri ibyo by'akaranga ndigishika ko cyo gituma inyigisho z'akaranga nazo nyene zizotegurwa zigakomezwa n'ahari ibyo bigo abantu bakamenya ati none ikigo kiri ngaha kitwigisha iki tugikuramwo inyigisho iziye no mashuri bikaza birigishwa rero kugira ngo umwana kure yumva icari cyo imico n'akaranga.